Nam. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amena. Nam. Mwaciye muyigabanya. Ya 15 kwe. Sawa. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amena. Abakristo Yesu ashimwe. Amena. Abayisilamu namwe muterano ingabirano yo kwakira Kristo. Reka twifuriza amahoro y'Imana. Amena. Icigwa kiri ngaha kiravuga giti mbega Yesu yarapfuye urupfu rwo ku musaraba sico cigwa. Elias turi kumwe kabisa. Nibareke kugusamaza. Naam. Tujane n'icigwa. Yego. Icigwa kivuga giti mbega Yesu yarapfuye urupfu rwa hehe rwo ku musaraba. Umwigisha avuye ngaha ku ruhande rw'Abayisilamu namwumvirije neza namutegereza neza amajambo yose yari karagira gute aravuga. Ndumva yuko aza guhakana inyandiko umwigisha yatanguye guca ngaha yatanze zivuga ko Yesu yabambwe kandi yazisomye muri Bibiliya ndagira gute ndazibura. Ariko icyo yakoze gusa ndamwemerera afise ururimi rw'agasuzuguro agasuzugura umwigisha ngo ni umwana atari we yagize gute yamuvyaye kandi yamureze ntuzusubire nikosa rikomeye cyane. Ariko rero nubwo biruko ngomba ndamwereke yuko guhangara ugafata urutoke ugacimita mu jisho rya Kristo atari ibintu bigize gute vyoroshe. Ubunyene ngomba ndavyerekanire hehe ngaha asivyo none ngomba ndamumaramaze ashaka nita kanza cagenda yikuye agenda agaragara biramusha shauri yake sivyo. Yarangirije ku majambo avuga ati ngo mbega Yesu ngo yari yakoze ikihe cyaha ngo gikwiye kumubambisha sivyo yarangirije ko ngaha sivyo none sivyo yarangirije ko ngaha. Ariko wenyene arazi yuko yasomye mu nyandiko muri Bibiliya yuko Yesu bamujanye kwa Pilato abaherezi mukuru bamurega. Pilato avuga ati jayo umuntu ntacaha mbona no mugira gute no mwagiriza. Ariko rero wabonye ko baryohewe we muhurikire neza gusa iyo ndiko ndaje. Hanyuma rero bimaze kugenda uko kubera yuko umwigisha yavuye ngaha yari yavuze yuko byari byarahanuwe kuva kera ko Kristo azoza agapfa kandi urupfu rwo ku musaraba nico cyatumye abaherezi batumviriza impanuro zande za Pilato n'abapagani baca barondera icyaha cyo kugira gute cyo kumurega. Kimwe muri ivyo bamwagirije ngo yigira umwami ico naco cari icyaha cyo kwicisha muri kijya gihe cya Pilato. Kabiri ngo yosambura urusengero rwa kagubaka umunsi umwe kandi yarabishoboye bituma Pilato amucira urubanza rwo gupfa kandi atacaha Yesu Kristo ubwiwe asanzwe afise. Ivyo ntibitomoye ariko reka ndabimugaragarize. Abikorino ba kabiri igitabo cy'Abikorino ba kabiri bariko barakoma amashi bibabura. Abikorino ba kabiri yego 5:21 Abikorino ba kabiri 5:21 hari amajambo avuga ngo umviriza neza icyatumye Kristo apfa. Nimba Bibiliya hamwe ivuga ati nta cyaha yakoze ariko bikagaragara ko yabambwe mbega ko ari kubera iki? Umviriza inyandiko umva icyatumwe rero abambwe haravuga ngo havuga gute umwe atigeze kumenya icyaha. Umviriza Kristo ati umwe atigeze kumenya icyaha yego Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imana yamuhinduye iki icyaha ku bwacu. Imana yamuhinduye iki icyaha ku bwacu. Nawe yasonye mu gusubira mu byagezwe ngo Imana niyo ituma umuntu apfa ngo kandi niyo ituma umuntu agira gute abaho. Kumbera ngo Imana yamuhinduye icyaha yamuhinduye icyaha ku bwacu sawa kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Duhinduke ukugororoka kw'Imana. Amacaza araza ngaha ngo avuga ibyo wa mugabo urasoma inyandiko zivuga uko ziri. Iki nico cyatumye Yesu Kristo abambwa agapfa. Je sinzi impamvu ndiko ndanasarara. Je mbona ivyo ndiko ndavuga byumvikana. Abavyumva mu giruko mwese mwavyumvise. Impamvu batumva nuko bagerengera ko tumva. Bano bantu bafise ingorane. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Yesaya 53:5 Yesaya 53:5 havuga gute? Hari amajambo avuga ngo ibintu byandi
umwigisha yaciye ngaha yaciye ko bwa buhanuzi uno mugabo yigira ngo arabuzi kumbe nubwo yavuga ngo yize ubuhanuzi yabwize ataragurika ntabwo yize havuga gute haravuga ngo havuga gute yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro umva ibicumuro vyiwe oya mugabo n'ibicumuro vyande vyacu twebwe abantu bandanya yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro sawa yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo sawa igihano kituronkesha amahoro ego cabaye kuri we izina ry'Imana habwa icubahiro amena bino bintu ndibaza biratahuritse hari ikindi yarakeneye none acavuga ngo ko nasomye gusubira mu byagezwe ngo Imana niyituma umuntu abaho ngo kandi niyituma umuntu agira gute apfa ngo tubimwereke ngaho Imana ngo yamwishe jewe umviriza ushima ko nasomye n'inyandiko na nyinshi reka ndabimwereke muri korowani imukubita inkoni mu gahango no mugabo ntazasubire ndavyerekane sindavyerekane umusomyi nambaba korowani 3:55 korowani 3:55 soma barwani haravuga ngo yego iri mpande ya Gervais korowani 3:55 haravuga ngo havuga gute kumbukeni ngo nimwibuke kumbukeni aliposema malaika ngo nibuke igihe abamarayika bavuga ewe Isa ngo ewe Yesu mimi nitakufisha ngo jewe nzogira gute nitakufisha Imana muri korowani ivuze ngo Yesu azogira gute izomwica Imana izogira gute kumbukeni pale Mwenyezi Mungu aliposema korowani ivuze ati niwibuke igihe Imana yavuga pale Mwenyezi Mungu aliposema igihe Imana Allah yavuga ewe Isa ewe Yesu mimi nitakufisha jewe nzokwica ni Imana iriko iravyivugira mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu hanyuma mejeje kukwica nzokuduza ndakuzane hehe iwanje none yarapfuye ntiyapfuye tubabaza bonye ibi vyarabaye nibo ndiko ndabaza kwari korowani bivuze abayisilamu bemera ko korona ari igitabo cavuye ku Mana bakirize wabonye nimumbonere izi ngorane ubwisilamu burasambuka uyu munsi ubwisilamu babufutiye ngaha ku mugaragaro uyu munsi burasambuka korowani ivuze iti Imana ubwayo irivugiye ati muri korowani nimwibuke igihe Imana yavuga iti ewe Yesu ngo jewe nzokwica ngo hanyuma ndagutere ndakuzane hehe iwanje none ntiyapfuye ibi vyarabaye canke ntivyabaye vyarabaye canke ntivyabaye abashehe reka kuzimiza abantu izi nyandiko zo murazisoma idisa ku mahenge katisha wewe wa mugabo si jewe ni korowani yanyu izina ry'Imana habwa icubahiro amena ariko ndashaka mutahura ikintu kimwe sivyo murazi impamvu bano bagabo bahakana yuko Kristo atapfuye ino diri bayitanguye kuva kera Matayo 28 Matayo 28 11 hari amajambo avuga ngo ugeze 14 11 haravuga ngo havuga gute bahera abararirizi bakigenda bamwe muri babarinzi baja mu gisagara ego babwira abaherezi bakuru sawa ivyabaye vyose ego nabo bakoranira hamwe n'abashinga nahe baja inama sawa bahera abo basoda amahera menshi ego bati muze muvuge sawa mutabigishwa biwe baje mwijoro baramutwibana dusinziriye Imana idufashe cyane kandi bajambo muze muvuge ko Yesu atigeze apfa ngo ahambwe hano murumva idiri ko yatanguye kuva kera wicegera ca Kayisayi sawa nicaramuka kivyumvise ego tuzomuhambika tuzomuhigiturire muyandi majambo tuzomufumbatisha kantu namwe tuzobakiza amagorwa mwumvise babira ya mahera bagira nk'uko bohejwe kandi iryo jambo iryo jambo ryo kuvuga yuko Yesu atapfuye ngo bamuhambe ryandagara hose na bugingo n'ubu niyo mpamvu bano bagabo ndemeza ko bari mu bari igiturire cyo kuvuga ko Yesu atazutse
izo noti barazisubiza uyu munsi. Aya mahera mwariye yo kugenda muravuga ngo Yesu ntiyazutse muyasubize cira birarura. Cira birarura. Rero ibyo kuvuga ngo Kristo ntiyazutse murumva ko iyo diri bayikinye hehe? Bayihereye kera. Kuva ku baherezi. Baca bavuga yuko atapfuye. Bakavuga ko atigeze anazuka. Izo noti isubiza. Ngo kubera yuko igiturire cyatanzwe kera kandi iyo nkuru ikamamara ngo na bugingo n'ubu. Niyo mpamvu bano bagabo bahagaranga aho bakikubita mu gatuza ngo Yesu ntiyagize gute? Ntiyigeze apfa. Ngo ntiyigeze apfa ngo kandi ntiyazutse. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Reka rero tugende pole pole sivyo none? Naam. Reka tujane pole pole je ndabereka akantu kamwe muri Korowani. Kabisa. Abakristo mwe gusa mu ndabira akantu. Naam. Mu ndabira akantu muri 5 sigaranye. Elias ntorera Korowani ngaho. Korowani. 3:83. 3:83. Ahari amajambo avuga ngo banzereke gatonye abayisilamu bemera ko Yesu ari intumwa mu gihugu. Aha, mwabonye ko bakirije insomero murongo mugende buke 3:83. Haravuga ngo ego wale waliosema ngo babandi bavuze Mwenyezi Mungu Imana ametuahidi ya kwamba yadusezeraniye yuko tusiamini mtume yoyote twizera intumwa yari yose mpaka tuletee kafara makituzanira ikimazi ambayo huliwa na moto cyaturiwa n'umuriro. Sema vuga walikufikieni mitume kabla yangu. Umviriza Muhammad abwira ati vuga ngo haraje intumwa imbere yanje kwa hoja zilizo wazi. Ngo kwa hoja zilizo wazi. Ngo haraje intumwa imbere yanje ngo kandi izo ntumwa ngo zawe imenyamenya bigaragara. Urumva imbere ya Muhammad shaka kugezaho ngo haje intumwa ngo zifise imenyamenya bigize gute bigaragara. Manuka hacha habandanya havuga ngo ego basi ngo kubw'ivyo ngo namuliwaua ngo abo baje bafise ibimenyamenya bigaragara ngo baragize gute ko mwabishe barabishe. Bisigura Muhammad avuze ati imbere yanje haraje intumwa kandi izo ntumwa zari zifise ibimenyamenya bigira gute bigaragara. Ngo kandi izo ntumwa zaje zifise ibimenyamenya bigaragara zaragize gute zarishwe. None niba abayisilamu bemera ko Yesu ari intumwa mbega yaje afise ibimenyamenya bigaragara kugira ngo twumve ko yishwe canke? Korowani aho nyene 2:87. 2:87 hari amajambo avuga ngo havuga gute? Ico kibazo baraza kucishura. Havuga gute? Havuga ngo ego na hakika byukuri tulimpa Musa kitabu ngo twahaye Mose igitabo na tukawafuatisha mitume wengine kandi tutadukurikiza izindi ntumwa baada yake inyuma yiwe na tukampa Isa mwana wa Mariamu ngo taduhereza Yesu mwene Maria hoja zilizo waziwazi ibimenyamenya bigize gute bigaragara. Korowani nawe ubwa mbere yavuze ngo intumwa zose zaje zifise ibimenyamenya bigaragara zaragize gute zarishwe. Kumbe na Yesu kubera yaje afise ibimenyamenya bigaragara yaragize gute yarishwe. Ingupinge Korowani izina ry'Imana habw'icubahiro. Amena. Korowani 10:64. Korowani 10:64 havuga gute? Haravuga ngo ego Korowani na imekisema inasemaje? wao ngo he wana mema katika maisha ya duniani ngo barafise ibyiza mu buzima bwa kwisi na katika ahera no mu buzima bw'ahazoza mu ijuru. Hakuna mabadiliko. Iza Korowani gani vuze ngo hakuna mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Katika maneno ya Mwenyezi Mungu Imana nihindagurika mu majambo yayo. Ico yavuze kiraba. Ico yavuze kiragira gute? Kiraba. None nimba Imana idahindagurika ariko Korowani bivuze ikaba yavuze yuko intumwa zose zaje zifise ibimenyamenya bigaragara ko zishwe na Yesu akaba yaje afise ibimenyamenya bigaragara akicwa mwe mu bihakana nkande. Nico kibazo kiri ngaho. Amajambo Imana iba yaravuze nahinduka. Imana nayo yabwiye Yesu ati mimi nitakufisha. Twabisomye hehe? Muri Korowani. Ujya mugabo acaza ngaha rero ngafise inyandiko gasoma kahise ngimyaka ivyo twe nitujayo. Ivyo iwacu byitwa abantu biga abantu bita abavantiriye.
bwa bwana butoya bwo mw'ishure nibwo bwiga amateka ngo Aburahamu yabahe imyaka inini twe iyo ntitujayo twararenganye twe turi abantu bita abashef guide iyo ntitujayo nta mpamvu yo kutuzana ngo mu mwaka uyu n'uyu ngo Abisirayeli ngo bagiye iyo ntitujayo navyo nyene nazoza n'icigwa tuzobijamwo navyo nyene navyo nojamo nzozana abavantiriye mu ishuri ntigisha abo bagira deba ngaha abo bita abajiya bato abana bangana kugera muri Adventiste ivyo vyiga abajiya ivyo rero uzoturabizana ku gikorane igisha inyandiko wazibuze wicare nuko bimeze Imana duhezagire cyane amena Kubanyonyore breje numvise uzina history batazi history murayizi ivy'ingano murabizi nabyo bazi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bashiriye ku murongo inshallah Naam salamu alaykum wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nahagaze ngaha ndababwira tudujya n'umwana ntibaza kumugarukana nabeshe sinzi byabaye ukuri nabeshe ni byabaye ukuri hama haca haza uyundi rero ngo n'umwarimu nawe masikini ya Mungu 15 14 Matayo 15 14 utumwa bwanditswe na Matayo naam inyandiko iragira iti naam nimubareke ati nimubareke n'impumyi zijana izindi mpumyi ariko impumyi yojana iyindi mpumyi zo ntizogwa mu cyobo uwaje ngaha wa mbere ari impumyi ya kabiri kidariki impumyi zose ziguye he mu cyobo irindura abere ivyo bubaguyemo urabe ko ari impumyi zariko zitwara izindi mpumyi yasome aya za Qur'ani ndamukunda cyane ayerekana yuko Imana yatumye bavugishwa n'Imana benshi baje na hoja babishe sivyo acavuga tuti ko na Yesu yaje na hoja nimubona yuko Imana nayo nyene yemeza yuko yapfuye aho nyene gatatu Qur'ani 145 tuanze dusomere kwiyo aya nyene hama tumutwarire kuri Qur'ani neza tuvuyeyo ndamusubize mu gikarabo inasema hivi kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe nta numwe azofata ari kuruhusha rwa Allah Imana ivuga muri Qur'ani ti wama kana linafsi anta muta illa biidhni lahi kitaban muajjala turabandanya ku mwanya yamuteguriye Imana yamuteguriye nta muntu numwe azigera apfa atari kuruhusha rw'Imana kandi agapfira umwanya Imana yagize iki yamutekanirije iturize nivyo nasavye ngaho inyandiko iyo muri Bibiliya Imana ivuga yuko Yesu yagize iki yamwishe jamani yabonetse wapi ariko reka twibarize Imana muri Qur'ani wewe Mana muri Qur'ani ko uyu mugabo avuye ngaha atemera Bibiliya ivyivuga ko ari kinyoma akavuga tuti jewe n'ivyamba muri Qur'ani ndavyemera kuko Bibiliya ivyivuga byose ari amajambo nyoma we Qur'ani ivuga ko Yesu yapfuye cyangwa ko atapfuye kandi 157 kane 157 ko washatse ko ndagukarangisha Qur'ani nyene kandi ayigusuke kwa impapuro kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe no kubera imvugo yabo ati no kubera imvugo yabo bavuze bati mu vy'ukuri twebwe twarishe Mesiya Isa mwene Mariya ati twebwe twarishe Yesu mwene Mariya tuza abakirisi mwemera ko mwishe Yesu mwene Mariya amaboko hejuru tuza amaboko bahe ubemeye Qur'ani kwivuga ukuri bagwa ngo yapfuye kubera ibicumuro byacu kubera nibo bamwigize iki bamwishe Imana ati no kubera kuvuga ko abo ko bishe Yesu mwene Mariya endelea ariko ntibamwishe Qur'ani ati ntibamwishe kandi tuza ngo ntibagize iki ntibamwishe uyu kaziri we hirya yejo n'izina rimuranga uyo kwica Yesu wapi n'ubu nawe bafatikanije bo kwica Yesu wapi mubuza ngo twarishe Yesu Imana ikarabati ni mwana mukoze ko kandi ntibanamubambye nta nubwo bagize iki bamubambye ahubwo barashushanyirijwe gusa uwundi atari Yesu ahubwo babashushanirije uwundi atari Yesu kandi abatabihurije ko tuza
Korani tubwira yuko Yesu atapfuye kandi batigeze bagira iki bamubamba. Jewe hamwe no guma kuri Korani nama ukangije ya mavuta nyene basi yo havaza ngahakira ngo ivyo bintu ngo musoma ngo ni ivy'abana biwacu ngo bahehe ngo muri cekeciya we muze uri umwana cyane no kubona uri kuraganira naje warusi bahati kuza kuganira naje na Professor Ismail warusi bahata pana wewe wazana nka mwarimu wawe musenyera oneje tuganira pana wewe wa mwana we tuza kwa ngo nka twebwe wewe umwana muto cyane bazambaza mu mateka ya Bibiliya. Yashatse kwerekana yuko Yesu yapfuye ngo akabambwa ngo abahanuzi nivyo bavuze. Jameni munkurikirane 12 twibarize Yesu ababonye Yesu apana batasomye igitabo cya Bisirayeli abasomye inkuru za Yesu. Mbega mwebwe mwagendeye na Yesu mugasoma ibitabo Yesu yasoma mwasomye yuko Yesu azopfa canke atazopfa? 12 3 Yohana inyandikira gira iti abagendeye na Yesu bagasoma ibitabo Yesu yasomye apana mwebwe mwasubiyemo ibyo Yesu yagize iki yasomye babisomye bavuze ngo igisoma iyo ishengero riramwishura riti apana umuntu umwe abantu benshi bishura Yesu bati riti twebwe twumvise mu vyagezwe twasomye mu vyagezwe ko Kristo azohoraho ibihe bidashira. Tuza abasomyi basomye mu vyagezwe ko Kristo azohoraho ibihe bidashira. Nuyuhe musomyi yasomye ko Kristo azobaho ibihe bidashira kugira tubone yuko byukuri aba bagabo bafise na Bibiliya basomye aze kuza twereke mu vyagezwe ni hehe handitse ko Kristo azobaho ibihe bidashira. 2:2 gusa mu byageze ngaruke hahandi ngende 2:2 inyandikira gira iti uzoza urankurikira Jesse nigira nticigwa nguma kwihoja zanje nagushiriyeho. Umuntu niyakora icyaha gikwiriye kumwica bakamwica mukamumanika ku giti umuvyimba wewe ntuzurare kuri ico giti. Tuza umuntu niyakora icyaha gikwiye cyo kumwicisha nabajije nti nimba Yesu yari umuntu ni ikihe cyaha Yesu yakoze hisunzwa amategeko hama bagasoma mu mategeko bakabona yuko iki cyaha Yesu gikwiye kumwicisha hama bakamwica bamumanitse ku giti. Ni ikihe cyaha Yesu yakoze hisunzwe amategeko hama Yesu baramwica bamumanitse ku giti? Ni ikihe cyaha hisunzwe amategeko? Isamu takibir Allahu akbar. Yesu yarapfuye zani itegeko ryamwishe. Mbega kugira umuntu atangire ibyaha by'impongano byagenda gute mu Bisirayeli? Iryo rementanya ry'imisaraba mwebwe mwaje kugira muca amahera muri Isirayeli. Mbega ibyaha by'impongano byatangwa gute? Bibiliya ya uzimatere cyo turaba kwivyo bintu kuri Yesu byakoze. Amuzanga ngabasoni ya Bibiliya ngo Yesu yarapfuye zamura hindi iyo byana inase kugira ngo umuntu aharirwe ibyaha hariho ibimazi batanga bakabitanga ku gicaniro bakabiha umuherezi. Nico kibazo gihagaze ngaha. Nimba Yesu by'ukuri yatangiye ibyaha by'abantu turabe ko ari Yesu bamutanze n'uyuhe muherezi yamwakiriye? Ni ikihe gicaniro bamutuririye ko? Byagenze gute kwiga rirementanya ry'abaromani? Inasema hivi ndamadume abatanga ishashi y'inka nayo nyene inka y'ishuri ndamadume kwa kuhani mkuu na kusanyiko. Tuza abantu bacumuye cyangwa umuherezi yacumuye icyaha cy'impongano cyatangwa hatangwa umwagazi w'ishuri y'inka. Tuza mbega Yesu ko wumva yatangiwe ibyaha by'abantu yari shuri y'inka kandi iyo shuri yabishuri tarengeje umwaka. Nimba Yesu baramutanze yaritanze nk'impongano
Yesu yogo mutagute amaze imyaka 30 yateza gutangwa amaze umwaka hama bakamuhereza kumuhereza mukuru akamushira ku gicaniro bakamuturira. Yesu bo baramuturiye. Umuherezi yakiriye Yesu bakamuturira n'icyaha cy'impongano ninde? Icyaha gitangiwe abantu ninde? W'ibyaha byacu ngo Yesu ravyikoreye gushika nino sabibumiyeko kadama ngo nimwihane ngo nimwihabihane Yesu yarabitwaye iteka mito. Wowe ugenda usambane Yesu acagwara umugero ugenda wibe bace bashira komenote Yesu muri we ariwe wibye mu mpimbangira hariyo Yesu. Oya ngira ngo ni mu muriro hazojayo Yesu. Bandanya musomaji. Harabandanya hati. Naam. Beberu kwa kiongozi. Umurongozi yacumuye batanga ishuri canke ishuri y'impene canke y'intama mwana kondoo canke umwagazi w'intama. Yani beberu ni kijya gihene usanganye nari kinini yeye gifise ivyangwa binini nka by'abashehe nico batu wa kawaida. Naam, endelea. Beberu. Naam. Beberu kwa mtu beberu. Naam. Kwa kiongozi mbuzi jike au mwana kondoo. Naam. Kwa mtu wa kawaida. Cyangwa umuntu asanzwe batanga umwagazi w'ishashi y'impene canke y'intama. Ikibazo Yesu yari ishashi y'impene yari ishashi y'intama yari iki makatangwe nk'ikimazi. Ni hehe Imana yahinduye programme y'ibimazi bagatanga abantu ukusiguhere imizimu huwa? Naam. Aonjiwa kwa maskini. Umukene bamutangira inuma. Umukene yatangirwa inuma. Gute muvuga ngo Yesu yaratanze nk'ikimazi? Ikimazi batanga bacongereza ku gicaniro kigahabwa umuherezi. Ni hehe Yesu bamutanze ahabwa abaherezi? Abaherezi bamushira ku gicaniro. Nimba baramubaza tugira tuwamubaze n'uyu hama ryashikanwa giwe lirakigwa hehe. Tuendeleye. Naam. Sehemu ya efa ya unga canke ifu y'ubunga bwitwa efa ya unga mwembamba kwa mtu fukara. Umuntu w'umukene yacatanga ifu. Tuza nimba Yesu yaragiye gutanga ikimazi bateza gutanga ikimazi cy'abantu bose batanga ishashi y'inka. Ishashi y'inka. Yesu yoba yari inka hagaranga utubwire tuti burya Yesu naho mwumva ko yari umuntu yari umuntu yari inka aho tubatita ha Yesu yari inka cyo tuvuga tuti ku Yesu rero bamutanze yari inka ni bande bamwakiriye? Numuherezi yamwakiriye. Wamubaze ninde? Wamubaze ninde? Ico gishigo cyo kosa cyatanzwe kuri nde? Ico gituma uwa mbere kwandika ko Yesu yabambwe ni Paulo. Paulo arabiraba tuti mwe mwabagabo mwe amaze kubakuruti narabahenze Yesu ntiyabambwe. 15 murongo wa mbere Abikorino ba mbere. Tinarabahenze 15 murongo wa mbere gw'Abakorino. Naam. Inyandiko igira iti. Naam. Bene data. Paulo amwatiti bene data. Ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye. Ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye. Namwe mukabwakira kandi mugakizwa nabwo kandi mukabuhagararamwo. Naam. Kandi. Naam. Asangwa mukibufashe nkuko nabubabwiye. Usangwa mukibufashe nkuko nabibabwiye. Shit. Mwoba mwizereye ubusa. Abizera bose ibyo Paulo yabwiye ko Yesu yari yapfuye agahambwa ngo bizereye iki? Ubusa. Soma iyo. Kuko nanje nabanje kubashikiriza ico nari narahawe. Paulo babanje kumuhenda ngo Yesu yapfira ibyaha byaye acaza guhenda abandi. Munyuma aratohoza ati yewe gaye narabeshwe yuko Kristo yabanze kubeshwa yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu ngo nkuko ivyanditswe bivuga. Nkuko ivyanditswe niko yari yabeshe tuwe uko ivyizera wizeye ubusa. Agahambwa akazuka kumusugira gatatu. Naam. Nkuko ivyanditswe bivuga. Naam. Akiyereka Kefa. Naam. Maze akiyereka bamwe 12. Ituriza mutamu musomye yemeraze kuza ngaha ngo Kristo maze kuzuka ngo yiretse amwe 10 nabangahe na babiri. Iyo ni nyandiko niyaza ngahaze kutwereka ni hehe Yesu yazutse akiyereka ziga ntumwa 12. Ndasubiramo ni hehe Yesu yapfuye akazuka akiyereka intumwa 12. Hari abakominduni bazi nivyo bariko bakoma mwinduru. Wapi?
aha bibaza ngo babibajije ngo baje gusubanya bwenge ntibazi kinogo bagiye kugwamwo ni hehe abarimu mu ndani ni hehe Yesu yapfuye amaze kuzuka akiyereka bamwe 12 ndasubiramwo ni hehe Yesu amaze kuzuka yiyeretse bamwe 12 bakwiye nimba ibyo muvuga atari rementa nya ni hehe Yesu mudufashe abasilamu ni hehe Yesu amaze kuzuka yiyeretse bamwe 12 ni hehe ariya barakaye ngo hehe turasoma nahagaze ngaha nereka yuko agakiza k'abakristo bitari gushoboka yuko Yesu apfa kubera hinjiye mu shetani ko kurogoba kwabo bakuruga kurinde kuri shetani ariko mwarimu yaravye ntiyigeze akora ko ariko sinzi ikibazo ca nyuma coroshe ni hehe Yesu amaze kuzuka yiyeretse bamwe 12 bakwiye nihe salamu alaykum wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar ariko jewe nza niyumvira kubakiriso mwarimu hamwe abakristo batubwira ati kugira uronka agakiza twizera amaraso ya Yesu ahandi bakatubwira ati ko turonka agakiza ngo tubatizwe none muri bintu bibiri ibitwara mu ijuru by'ukuri kubatizwa cyangwa se kwizera amaraso ya Yesu ibifise akamaro muri ibintu byanyu ubuhingiyemo n'ikindi ca shetani kugira ngo baronka agakiza nibambaze satani rero bamushimire kuko yakoze igikorwa ciza cyo gutanga Yesu abambwe abakiristo bemera ko umuriro uhari bagira uku abavyemera bemera ko umuriro imana izoturira abanyabyaha bagira uku baravyemeye abakiristo bemera ko ijuru ririho bagira uku kumva umuriro uzojamwo abanyabyaha Yesu yikoreye ibyaha by'abantu azowuja takbir benyekiti ngwino hanyuma rero twabonye hakikare ubu naho kandi turabanarije tubongeye iyindi minota 10-15 umwarimu azakugaruka ngaha asubire yigishe iyindi minota 15 kuko twabonye umwanya uracariho kubera turi kukanyuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro amena turamukanye kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amena bajya n'abaprofesa nayo uwo ni umwana mu kazi ntuzusubire